Nongeye kubaha ikaze. Amavano agera kuri 3 yabonetse ku muringoti wa gaze ica mu karere ka Baltic muri ya nzira izwi nka Nord Stream 2 iva mu Burusiya yinjira mu Budagi. Hari impungenge yuko iyo miringoti yoba yaratewe. Abahinga mu gusuzuma ivyo kunyiganyiga kw'isi bavuga yuko bumvise ibiturika muri ako gace ku munsi wa mbere ejo. Inkuru ya Damian McGuinness mwishikizwa na Jacques Niyitegeka. Abahanga mu bumenyi bw'imitingito y'isi bo mu kigo cy'igihugu cyo muri Sweden gikurikiranira hafi imitingito baravuga ko kuwa mbere humvikanye ibintu biturika cyane mu gace uko kuva ku miyoboro ya Nord Stream itwara gaze kwabonetsemo. Abategetsi mu bihugu byinshi barimo kwigengesera cyane ku bijyanye n'impamvu ishobora kuba yarabiteye, ariko ngo n'igitero kirashoboka. Ministre w'intebe wa Pologne Mateusz Morawiecki wariko yavuze ko uko kuva kw'iyo miyoboro asanga kwaratewe n'abashaka kudobya ibintu. Ntabwo bigaragara abashobora kungukira muri icyo gitero. Muri iki gihe iyi miyoboro ntivugwaho rumwe kandi yanahindutse ipfundo ry'ikibazo cy'ibitoro mu Burayi. Uburusiya bwabanje kugabanya gaze bwohereza mu Budage inyuze mu muyoboro wa Nord Stream, maze mu nyuma burayihagarika burundu. Uyu muyoboro wari umwe mu masoko akomeye ya gaze ikoreshwa mu Burayi. Ibi rero byagize uruhare mu izamuka ry'ibiciro by'ibitoro. Uburusiya bumenyesha yuko butigeze busaba yuko abanyagihugu babwo bahungiye mu bihugu bibanye kuvaho Perezida Putin asabiye kongereza abaja kugwana mu ntambara ya Ukraine bahindwa bagasubira iwabo mu Burusiya. Kazakhstan, Georgia n'ibindi bihugu bibanye by'Uburusiya byakiriye ibitigiri binini by'abagabo b'Abarusiya bageze mu myaka yo kuja mu gisirikare kuva iyo ngingo itangajwe. Perezida wa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev yari yijeje umutekano ibihumbi bigera ku mirongo by'Abarusiya bamuhungiye ko mu minsi iheze. Bwana Tokayev ateye kubiri n'intambara Uburusiya bwashoje muri Ukraine yavuze yuko Abarusiya bariko bahunga ibihe bibi aho batagira icizere c'ejo hazoza. Ibice vya Ukraine vyifatiwe n'Uburusiya byarangije amatora ya kamarampaka yatunganijwe gihutihuti mu ntumbero yo guhitamo nimba utwo turere two kwegukira Uburusiya canke tukaguma kuri Ukraine. Ayo kamarampaka itafashwe nk'amatora nyakuri na Ukraine hamwe n'ibindi bihugu biyishigikiye bayibona ahubwo yuko ari inzira y'Uburusiya yo kwikebera igice ca Ukraine. Ayo matora yabaye mu ntara zine za Ukraine Uburusiya bwifatiye cyane kurusha handi arizo Luhansk, Donetsk mu buseruko hamwe na Kherson na Zaporizhia mu bumanuko. Ejo ku munsi wa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaragabishije ubutegetsi bwa Moscow ko zishobora kongera kubufatira ibihano hamwe bwosubira kwigarurira akandi karere ka Ukraine. Ingwara ya Ebola ikomeje kuvugwa mu gihugu ca Uganda aho imaze guhitana abandi bantu 6. Ivyo bikaba vyemejwe yuko abanduye abandi bantu nako 6 byemejwe yuko banduye Ebola mu masaha 28 aheze. Abamaze kwemezwa rero icese yuko banduye iyo ngwara gushika ubu bakaba babaye 24 mu gihe aba imaze guhitana nabo bagira kuri 5. Igihugu kibanyi ca Kenya caciye kimera amagabo ku bwoba bw'uko iyo ngwara ishobora kucinjirana. Intara 20 zacizwe ku rugero rwo hejuru rw'izishobora kugeramigwa. Abindira muri zo ntara rero bavuye muri Uganda bakaba bagiye kuzohora basuzumwa. Ebola n'ubwoko bwa Sudan kundwi iheze niho vyamenyeshejwe yuko ariyo yateye muri Uganda. Ni nkuru ya Clement Kumagenge ari i Nairobi. Ibipimo byafashwe ku muntu yiketswe kuba yanduye iyo ndwara igihe yaraje ku ivuriro rya Kasangati ku birometero 13 gusa uvuye ku murwa mukuru Kampala. Abategetsi bakaba bavuga yuko barindiriye inyishu. Gushika ubu iyo ndwara yavugwa mu ntara 3 z'amaja hagati muri Uganda. Samuel Oledo, umukuru w'ishirahamwe ry'abaganga muri Uganda, yasavye yuko hahagarikwa kuja no kuva mu turere tumaze kwadukamwo iyo ndwara kugira ntibandanye kurandagata mu gihugu.
yabwiye BBC yuko leta ikeneye gutanga uburyo bwo kurondera abandi bakozi kuko ibitaro vyo mu turere tumaze gufatwa bifise abakozi bake cane. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buracariko burarondera kumvikana n'abaganga n'abaforoma bimenyereza akazi bagahagaritse ku wa mbere ku mpungenge ko badafise ibikoresho vyo kwikingira kugira ntibandure. Hagati aho igihugu ca Kenya kirahagaritswe umutima n'iyo ndwara ikomeje kuvugwa muri Uganda bihana urubibe. Uyu munsi intara 20 z'ico gihugu zashizwe ku rugero rwo hejuru rwo gushobora gutandukirwa n'iyo ndwara. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko abantu bazokwinjira mu gihugu binjiriye muri izo ntara bazotegerezwa gusuzumwa. Umuyobozi mukuru ajejwe amagara y'abantu muri Kenya, muganga Patrick Amoth, yavuze ko aho indwara yadutse ku birometero 150 uvuye ku murwa mukuru wa Uganda Kampala atari kure cyane uravye uruja n'uruza ruri hagati ya Kampala n'ibisagara bitandukanye vya Kenya birimo Nairobi, Kisumu, Eldoret na Mombasa, haba kubazanana n'imiduga canke ku bibuga vy'indege vy'ivyo bisagara. Muri Kongo ho vyatangajwe ko icaduka kigira 15 ca Ebola ubwoko bwa Zaire carangiye inyuma y'amayinga 6 bitangajwe ko cadutse Ibeni mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuntu umwe niwe cahitanye. Iyi ni BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe ibura iminota 22 mu Rwanda no mu Burundi. Imbere yo kugaruka mu karere dukubitire muri Iran aho imyerekano isaba uburenganzira bw'abantu ku giti cabo ikomeza muri ico gihugu aho igeze ku munsi ugira 12 nubwo ubutegetsi bukomeza kugerageza kubuza abari muri iyo myerekano. Amavideo yarayafashwe nijoro yerekana iyo myerekano mu miji itandukanye yarahanahanywe ku mbuga hwaniro nubwo ubutegetsi bwari bwagerageje gutangira abantu kugira ngo ntibashobore gukoresha imihora ya internet. Amakuru aturuka muri Iran avuga yuko urugero rw'iyo myerekano rwatumye abajeje umutekano bahakwa kunanirwa kuyikumira. Umugwi ujejwe agateka kazi na muntu muri Iran ariko ufise icicaro hanze y'igihugu umenyesha yuko n'imiburiburi abagira kuri 76 muri abo bari mu myerekano bamaze guhapfira. Iyi myerekano y'urutavana ko yadutse inyuma y'urupfu rwa Mahsa Amini, umugore yaguye mu gasho k'igipolisi kijejwe kubahiriza umuco n'inyifato. Reka dusubire ku nkuru twabashikirije ejo y'imyerekano yo guhagarika ibikorwa vya misi yose harimo n'amashure yatanguye kuva ejo ku munsi wa mbere mu muji wa Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amashirahamwe yateguye iyo myerekano agasaba ko akavuga ko nuno munsi yakomeje nubwo ubutegetsi bwa gisirikare muri iyo ntara bwari bwaraye bufashe ingingo yo guhagarika amasaha y'umukwabu yarahasanzwe. Mu byo abahamagaje iyo myerekano basaba harimwo gusubizaho ubutegetsi bw'abanyagihugu basanzwe bumaze imyaka irenga 2 bwarasubirijwe n'ubwa gisirikare. Hari kandi no gukura abagwanyi ba M23 bamaze hafi amezi 3 mu karere ka Bunagana no gukura inteko zishirahamwe mpuzamakungu ONU muri ico gihugu. Mu gihe ibibazo bitaratora inyishu n'abajije umwe mu banywanyi b'amashirahamwe yayitumye ko ico bagiye gukora kuvejo. Uwo ni Faustin Nzangande wo mu ishirahamwe Generation Positive yabanje kunsobanurira ariko uko uno musi Goma hari hameze. Kuva guvernere yemeye agakuraho irondo ryarimaze umwaka n'amezi 6 rishizweho, kwe twabyakiriye n'ibyishimo byinshi, mbese bidutera binadushishikariza kwemezwa yuko n'ibindi byose dukeneye bizakugwaho nta kibazo. Irondo ryari ryarashyizweho n'ubutegetsi bw'abasirikare bukimara kugera muri province ya Nord Kivu. Iryo rondo ryabuzaga abaturage kugenda amasaha 24 kuko barabyukaga mu gitondo bakageza ku masaha ya 3 y'ijoro, ariko buno ryavuyeho bisobanuye ko umuturage afite uburenganzira bwo kwitembeza no gutaha amasaha ashakiye. Ibindi mushaka niki kuvuze yuko nuno munsi iyo myerekano yabandanije? Imyigaragambyo yakomejwe isaba leta ya Kongo yuko ubutegetsi bwo mu karere ka Goma buri mu maboko y'abasirikare bwasubizwa abaturage,
MONUSCO ikavanwamo ndetse n'akarere ka Bunagana gari mu maboko y'inyeshyamba za M23 akagasubizwa mu maboko ya guverinoma ya Kongo. Niyo cyo cyatumije imyigaragambyo buno mu gitondo ikomeza. Ubutegetsi bwa gisirikare bwashyizwe mu mujyi wa Goma mu minsi 30 ngo bube bumaze kuzana amahoro kuri Goma, ariko ubwo butegetsi kuri buro tuvugana burangije umwaka n'amezi 6 buri mu mujyi wa Goma. Amahoro twadukeneye ndagabonetse, ububandi bwari buri mu mujyi wa Goma burakomeje, abantu kwishwa hehe no hino mu turere dutandukanye muri Goma turakomeje. Ni nayo mpamvu turi kusaba ngo ubutegetsi busubizwe mu maboko y'abaturage, kuko no mu maboko y'abasirikare ndacyo bwaje kugeraho. Ko imyerekano mwari mwateguye ari y'iminsi 2 irarangirana n'uno munsi, igikurikirana iki? Turindiye igisubizo cya guverinoma, kuko abaturage bo biyemeza kuba banakomeza n'igihe cyose ubutegetsi butari bwasubira mu maboko y'abaturage, bakaba banakomeza kwigaragambya kugeza igihe karere ka Rucuru gasubijwe mu burere butegekwa na guverinoma ya Kongo. MONUSCO nayo ikava mu karere ka Goma, mu mujyi wa Goma ndetse no mu gihugu cyose. Sigaye niba bishubijwe abaturage bazatuza ndakibazo kuko bazababonye amahoro bakeneye. Muteganya gukora iki ejo aho bukera? Ejo kuko imyigaragambyo yari yahamagariwe iminsi 2, ejo abanyeshuri bazaja ku ishuri ndetse n'imirimo yose izakorwa nta kibazo mu mujyi wa Goma ndetse no mu tundi turere twose. Faustin Nzangande yavuga kuri iryo kugwa ry'amasaha y'umukwabu we yita amasaha y'irondo. Umushikirizamanza wo muri Kenya yariko arakurikiranwa kuva mu kwezi kwa 2 na sentare mpuzamakungu mpanavyaha kubera gushaka gufumbatisha amasura, bamusanze yapfuye mu mugwa mukuru Nairobi. Paul Gicheru yariko akurikiranwa na sentare y'Irahe kuva mu kwezi kwa 2, yari yarezwe gutera ubwoba ivyabona vyariko bisura Perezida William Ruto ku ruhara aregwa mu bwicanyi bwadutse inyuma y'amatora y'ibihumbi 2007. Yaba Perezida Ruto canke uwo mushingwamanza barahakanye icaha. Ikirego ca Ruto cahavuye cimwa agaciro kuva muri 2016, amasura yose amaze kwisubirako. Sentare y'Irahe rero yarungikiye umutahe Bwana Gicheru muri 2015 yishikiriza sentare inyuma y'imyaka 5. Abashigikiye Perezida Ruto bavuga yuko ikirego ca Paul Gicheru gishingiye ku mvo za politike. Inkuru ya Beverly Ochieng mwishikizwa na Yvette Kabatesi. Polisi yatangaje ko iri ikora iperereza ku rupfu rwa Paul Gicheru nyuma yaho apfiriye mu nzu ye iri Nairobi ejo ku mugoroba. Bwana Gicheru yari afite urubanza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha aho yaregwaga uruhare mu mvururu za politike zakurikiye amatora rusange yo mu 2007. Abantu barenga 200,000 barishwe, abandi ibihumbi barahunga mu bitero byari bifitanye isano n'amoko. Urubanza rwaregwagamo Perezida Ruto rwarangiye mu 2016 nyuma yaho abatangabuhamya bose bisubiyeho ku birego byabo. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasohoye urwandiko rwo guta muri yombi Bwana Gicheru mu 2015 nyuma y'imyaka 5 aza kwishikiriza urukiko nubwo yahakanye ibyo yaregwaga byose. Abakunzi ba Perezida Ruto bashimangira ko urubanza rwa Bwana Gicheru rwari rwihishe inyuma y'impamvu za politiki.